Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wurutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe, umwanya w'ikiganiro ivyo Yesu akora, aho tuzi ko muri benshi cyane mari murindiranye igishika iki kiganiro ivyo Yesu akora. Uyu munsi rero umunsi wa gatandatu, aho tukiri mu ntango z'ukwezi, nivuga ko tukiri uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi, aho benshi cyane mwifuza ko uku kwezi kuza kubabera kwiza. Reka ndababwire ko muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church ni Caramagahahe, niho dusanzwe dukorera. Ishengero rya Hope Church ni mu Caramagahahe, abantu benshi rero baramaze kwamenya. Ego mugabo kutahazi ni hafi y'ikiraro ca Gikoma, ni hafi y'ikiraro ca Gikoma kwibarabara bita iry'amabeni. Nk'umuntu ava kure ufashe bisi muri ville, bisi aho ikatira aho mabisi akatira ni kuri station Kobil. Ucuraba imbere ya nukuvuga aho bisi yari kwiraraba mu kugenda, nukuvuga nk'ubandanya ku Muzinda, ucuraba imbere nk'ubandanya kuri ico kiraro ca Gikoma, ibarabara rikurikira kuko aho mabisi akatira ni ibarabara rya 11, mugabo ibarabara rikurikira ni ibarabara benshi bita rya 12, ariko ni ibarabara rikurikira abandi bakagita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho. Aho nyene ni ibarabara rikurikira uhagaze ucuraba iburyo ucubona ishengero ryitwa Hope Church. Ni hariho portail ya bleu, ni ishengero riri muri clôture, hariho portail ya bleu, kuri portail yanditseko Hope Church. Ego uvuye ku Muzinda canke mu Rubirizi canke kwitenga ujabutse ikiraro ca Gikoma, nakabarabara ka mbere ibubamfu uhabona. Noneho nk'abantu baba mu Rubirizi, Tenga, Caramagahahe, barazi baraba bita iry'amabeni. Ego kubatahazi rero urashobora gufata bus canke abamotare, atari umumotari bayatanguye ejo, abandi benshi barahazi, abamotare, abamabajaji, abamataxi n'amataxi vero barahazi. Ego haroroshe cyane. Turagwaye kaze rero muri kiganiro mutegurirwa mugashikiriza n'iryo shengero rero rya Hope Church. Jendi Pastor Jackson Nkeshimana wo muri iryo shengero. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi ukomeye cyane, kuko ejo tuzaba dufise amasengesho adasanzwe yo gutanguza ukwezi, aho tuzosengera umuntu wese yifuza ko ukwezi kwa kane kumubera ukwezi kwiza. Ariko rero imbere yaho mureke kwanza tubanze tumvirize intahe z'ivyo Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane mu ishengero rya Hope Church. Reka tubaye akanya kugira ngo mukurikirane zimwe mu ntahe, sini ntahe zose wanashaka, mugabo ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Reka duhe kaze rero abashinga intahe kugira ngo bagushingira intahe zike mubiriko birakorerwa mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. nasikia mzuri. Ubu numva neza. Vuga mu Kirundi Ubu numva neza. Anasema na hivyo nasikia vizuri, mikono kwa Yesu. Avuze ati numva neza, amashi kuri Yesu. Funga sikio hili. Haleluya. Amena. Anasikia vizuri jameni. Haleluya. Amena. Unaitwa nani? Naitwa Irakoze Maombi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Neza cyane. Ubumva gute? Neza cyane. Ubumva gute? Neza cyane.
ugaruka ugutwi funga sikio hilo. Aha, uitwa nde? Ndikumana Mediatrice. Mikono kwa Yesu. Amashi kuri Yesu. Yesu ni mzima jamani. Yesu ni mzima nshuti. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Jewe naje mva muhira numva mbabara ngaha kubikanu cyane gose umutwe ugumeneka nkumva mu ndimisonga ari myinshi, ariko rero mu kanya twariko turasenga nanyumva umengo ni umuriro uri kuraka munda, byose numva byaheze Imana ishimira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Jewe ngaha mu maguru sinafunya ngo ngire gutya, hanyuma rero aho musiguriye mutu umuntu ahababara nahakoreko, none herabo kuguru ko ndakubwira. Oh, haleluya. Amena. Bwana Yesu asifiwe, tupigie Yesu mikono. Amashi menshi kuri Yesu. Anasema alikuja hawezi kufanya mguu namna hii. Yaje adashobora gufuna ukuguru. Sasa hivi ameweza. Yaro yabishoboye. Bwana Yesu ni mkuu. Mwami Yesu arakomeye. Nakwambia leo utakutana na afya yako. Nakubwira uno musi ugiye gurana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yewe nkiza navuye muhira numva mu maso nari maze iminsi amaso anja, ariko nasenze hajya muvuze ati umwe wese akore aho umuntu wese ababara, nca nkora ngaha mu maso numva nkanuye naciye numva umuyaga kayaga umwe ngo gahusha ari keshi, ariko ubu misonga yaheze. Haleluya. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ndiri umunezero udasanzwe mu mutima wanje. Yesu abahezagire. Narifise probleme yo mu mugongo, kubona umuntu nka jewe nkiri muto ngwara umugongo, ariko Imana ikaba yankijije guhera uno munsi. Haleluya. Hama nari maranye ingwara yagira nkwirane umwaka, ngwaye mu nda, ngenda nonda simenye ibyo ari byo, mugandamenye ingwara ngwaye. Mugaho igihe nako ndasenze nyene shize mu kwizera, ciye numva mengo n'umuntu asutse kwa amazi akanye, cyanda siduka nyene, nukuri ubu mu nda numva ameze neza. Yesu abahezage. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Ndabanje kwagumira mu izina rya Yesu. Amena. Ni rya mbere ninje hano hantu, kandi ni rya mbere nyene kubera nabajije ko namaze igihe kinini bisigisa cy'ingwara cya estoma n'amaso, ariko ndasenga narivuje mu baganga batandukanye hirya no hino, muganga afata imiti ariko bikanka, nganguma nizera mvuga ati igihe ntazi nshobora kuzokira. Rero maze kumva kuri radio, ko ndakunda kumva izi radio keshi cyane, numva igikorane kubera nibagira kabiri ndacumva, ndavuga ati Imana iki gikorane ikizonsiga, ndifuza yuko nzotuma ngenda n'umusi n'umwe, ariko nkagenda nkabona ibitangaza vy'Imana, ndifuza yuko nzokira. Bigenze uko rero jewe niho uno mu ejo niriwe ngwaye cyane gose, numva estima yanje nimba Satani kugira angwanye kugira sinze kuzi no musi, ndara ngene numva merewe nabe, ariko ndasenga ndavuga Imana no musi intego zo kugenda gusenga. Ndahera mu gatondo ndyutse ndabaza umuti, ndasavye n'umundangira ahantu ndahaza, ariko iyo grize ntayo nzi. Imana rero yabikoze, ndaza ngaha ndabaza ndahashika, none ibitangaza Imana inkoreye, ubu ndumva nakize ngene, numva umubiri merewe neza, kandi n'amaso n'umwene ndabona neza, ndagira nkuko ndumva nataye n'ikaramu ndandika, ndabona ko nshoboye kwandika hari ubitakunda ko nsoma. None Yesu nahabwa icubahiro. Amen. None inge ndambaze kare ntiwashobora kwandika cyangwa ngo usome neza? Sinashobora kwandika ntambaye amarori, mugubu ndafata ikaramu nkandika igiharuro nkakibona neza. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu agira neza cyane. Jewe nanje nari naranyatswe gusenga, hari haciye nk'amezi 3. Naje nyene nihebuye no gusenga nabifata ibisanzwe, mugaye nicaye hariya anye numvise umuriro umanuka muri jewe, numva ubushobozi bujari bwinshi, numva inkomezi ziragarutse. Yesu nashigwe hejuru. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church.
ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu Nazareti. Amena. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana. Je ndi umunyesare. Uno munsi sanzwe nkora akazi ko gusiga amarangi. Boss yari yambwiye ko ngurira irangi ariko nyansanga ntacyo yaguze. Numva ubushobozi bwo kwinjira mu iki gikorane. Novuga ati Imana ibahezagire. Naje numva mu ndabitagenda neza be n'amaso. Ubu ndabona neza numva atani imisonga Imana ihabwa icubahiro. Yesu ashimwe kandi nanje naje nk'umushitsi navuye aho haruguru muri rirare nasengera muri Eglise Emmanuel Nyambuye nukuri navuye muhira numva umenga kwizosi ndemerewe cyane nari nikoreye igiseke c'amavoka n'imiwe ndavuga ati ariko mu izina rya Yesu naho bigenda gute jewe ndaza kubona ibitangaza by'Imana nukuri navuye muhira numva mu maso ntabona numva imisonga mu maso ukuri Imana ndashima Imana kweri ubu ndabona nukuri nibitangaza Imana yakora. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Asifiwe. Amen. Nami nataka kumshukuru Mungu. Naje ngomba gushimira Imana cyane. Nilikuwa na matatizo ya roho na macho. Naifisi ingorane y'umutima n'amaso. Basi nilikuwa roho imenisumbua sana. Rero uwo mutima n'ukuri wangora cyane. Lakini namshukuru Mungu nikupasha kuya paju niko na vitu vinaniremera sana. Kuko narifisi ibintu bindemera ndatinegeza kuza. Namshukuru Mungu ni saudi yanza tukuomba. Ngashimira Imana ko batangura gusenga. Aho narindi numvise ingombe z'Imana. Pako kitu nimepokea. Haleluya. Amen, amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tunashima je nanje sinumva ingene no bivuga je nsanzwe mfise amasoni yo guhagarara ngaha nukuri nagira ubwoba no kugira mpaguru urabona nagumye ndindira biranka komva honde ariko je nafatwa ku mugoroba amasa kanja cyane nkatukura amaso bimwe biteye ubwoba kwa muganga nagiye kuyipimisha bambwira ngo ayigitigu sanzwe mbana n'umumama ndamubajije ingene byogenda arambwira ngo ico gitigu cyawe ntabwo kikira cyambaho nihebuye ndavuga ati ko nayifise abana bake ngiye kugwara igitigu kimwe kivyimbisha indakwere kandi imfise Imana ngendana n'Imana nukuri nararize ndihebura ariko niceye hajya numvise nukuri kiganza c'Imana Yesu yankijije mu mumpera amashi cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Wumvise rero intaye z'ivyo Yesu ariko arakora urumva ko Yesu ariko arakora ibintu byinshi cyane ariko arakora ibikomeye nibihambaye n'utwumiza ego Yesu akugirire neza nawe kugira ngo nawe ashobore kukwitaho ashobore kukugira neza nkuko ariko aragirira abandi. Izo sindahe zose z'ivyo Yesu ariko arakora izo ni zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibitangaza mu Yesu ariko abikora mu ishengero rya Hope Church kandi cyane gose twamaturonka intahe buri gihe twamaturonka intahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ndagutumye rero ku munsi w'ejo nawe uzoze ejo 2:30 ejo 2:30 tuzadufisa amasengesho yo gutanguza ukwezi. Murazi ko Satani ari inkozi y'ikibi yamayifuza kugirira nabi abantu yamayagiriye benshi cyane inabi gose. Rero nawe turagomba ko tugusengera uko kwezi kubere kwiza. Murazi ko Satani apanga imipango akavuga ati ku kwezi ngomba ko naka ari washikiriwe kugira accident naka ari washikiriwe kwahukana naka ni washikiriwe kubingumba naka ni washikiriwe kuba ibi agategura ibi byinshi biba ariko ku munsi w'ejo tuzosenga kugira ngo uku kwezi tugiyemo kuze kutubera ukwezi kumugisha kuze kutubera ukwezi ko kubona ivyiza kuze kutubera ukwezi ko kwishurwa. Ego urashobora kuba utarishurwa ari umutwaro kumurusha kumananye amezi urashobora gufisa umutwaro maranye ibihe n'imyaka rero abantu bafise imitwaro imaze imyaka ejo rero tuzosenga kugira ngo Imana ikugirire neza maze n'imitego Satani yateze muri uku kwezi ntize ibe. Ndagomba rero ko Yesu akugirira neza nibyakunda uzananye n'umuryango byo byiza cyane tubasengere bose umuryango wose kugira ngo Yesu abagirire neza abiteho abitwararike abagwanire ku kwezi kuze kube kwiza. Murazi mu kwezi guheze kwa gatatu harabaye accident muri accident ikomeye cyane yabaye hajya iwabo w'abantu ijya accident yatubabaje cyane kandi murabona ko Satani yateza n'ibindi kandi imbere yuko umuntu agira ivyago imbere yaho abatabyago byari bihari
yego mugabo satani akabitegura uherekeje agapanga ati naza kubaherekeje niho Scania iza gukatika amafrein agategura ati naza kuca ngaha unumva arategura ibintu bibi ku buzima bw'abantu ariko tugomba gusenga Imana kugira ngo Imana ibandanye ikuzigama ikurinde wowe n'umuryango wawe ibyo satani ateze ntibize bigere biba uku kwezi kuze kubera ukwezi kwiza hari abantu ukwezi usanga baca bahomba ugasanga satani yateguye ko muri uku kwezi kwa kane utegeza guhomba mu byashara ukwezi kwa kane utegeza guhura n'ibyago ibi na biriya muri zina rya Yesu turavyanse muri uku kwezi kuze kubera ukwezi kwiza kuze kubera ukwezi ko kubona Imana kuze kubera ukwezi ko gutera imbere ego ejo rero isazi 2 n'igice tuko turasenga ego ndaguhaye kaze ntihagoye na hantu horoshe cyane ku bantu baba hafi ya Carama cyangwa baba mu Carama gahaye barahazi barabarita iry'amabeni ucinjiye nyene muri ryo barabara ry'amabeni ucubona ishengero rya Hope Church ego kubava kure rero natanze adresse no kuvuga ko ufata bisi ya Carama aho muri ville zirahari ufata bisi ya Carama ikagushikana aho amabisi akatira ni kuri station Kobile aho kuri station Kobile nyene uhagaze uraba nk'uraba ku Muzinda cyangwa ukaraba aho bisi yari kwiraraba mu kugenda ego ni barabara rikurikira kuko iryo bakatirako ni barabara rya 11 ucuja kwibara rikurikira ni barabara benshi biti rya 12 ariko kandi benshi bagita iry'amabeni abandi bakagita iryo kumbaho uhagaze ucuraba iburyo ucubona urusengero ruri muri clôture portail twashizeho ni portail ya bleu yanditse ko Hope Church naho nyene turagwaye kaze ntiwisamare ko irije ntuzi impamvu ryumvise ntuzi impamvu wamenye ibi bintu uno munsi ko utegezwa gusengera uku kwezi kukubera ukwezi kwiza si wowe wenyene wowe n'umuryango wawe ego urashaka kuba warugwaye uku kwezi kubera ukwezi ko gukira uze hajya ku munsi wejo 2 n'igice tugusengere ukire tugusengere Yesu agukorera igitangaza twama twabonye benshi cyane Yesu agirira neza izi ntaye wumvise ninke cyane mu byo Yesu ariko arakora hajya mu shengero Hope Church yama yakoze byinshi cyane kandi byinshi cyane ego twama twabonye ibitangaza byinshi cyane ego ndagomba rero ko ku munsi wejo isazi 2 n'igice kandi ntuzuceregwe impamvu ndagusabye kutoceregwa sibiza ko ushikira wicara inyuma aho ushobora kutabona neza imbere ego byo byiza ushika kare 2:30 top tusanzwe tudaceregwa natwe amasaha ageze pof tuba tutanguye turagoye kaze kuri yo isazi 2 n'igice kugira ngo nawe uzobuhari ku munsi wejo isazi 2 n'igice maze itariki 12 turafite igikorwa cy'abamama itariki 12 wa Mungu itariki 12 turafite igikorwa cy'abamama isaha 8 turafite igikorwa cy'abamama isaha 8 bazoba bafise umwigisha adasanzwe umwigisha azobereye cyane ibintu byo kwigisha ingo kandi azwi cyane n'umama yitwa Baranyikwa umushengo rya Methodiste Kinama uyo mama benshi bamwita mama baby n'umama azi kwigisha ingo aramaze kwigisha ingo nyinshi cyane kandi benshi barashinga naye turagwaye kaze rero itariki 12 ni muri umumama cyangwa umuyigeme kuko nikora cyaba mama n'abigeme bageze no kuvuga abigeme bageze kubaka ego murundi yaciye umugani go nta uca umugani umwana asinziriye itariki 12 uzifate mu mutwe zo bari ku ipasika isaha 8 zuzuye igikorane kizoba gitanguye cy'abakenyezi kandi sibiza no mu gikorane cy'abakenyezi wewe ucererwa sibiza ko ucererwa nagwaye adresse ntuzubure nimbura umama cyangwa umuyigeme cyangwa umuvyeyi ufise umuyigeme ageze munongike n'abapapa tubasavye ko bore kuri abadamu baje kwiga uzosanga urugo rwawe rwatunganije rwabaye neza cyane ugatangara ibyo by'amadivorce n'ibyo babikivugwa ibyo kubana nabi mu rugo ntibabikibayeho kuko urumva bazoba barize bazoba bamaze gutahura ibijanye n'urugo n'ingene urugo rutegerezwa kugenda neza mutirone ko abapapa mutabigisha abapapa nabo turabateguriye ikonane cyabo cyo mu kwezi kwa gatanu ego ukwezi kwa gatanu bizoba ari ikonane cya papa ariko uku kwezi kwa kane abamama bige kabisa bige ko bama bize kandi ingo z'abiga muri zo nyigisho zamazishinga intahe cyane ego kabisa nuko kumbure utabura hashika urabe umunsi uzohashika ntuzosubira kandi gusiba mu bikorane nk'ivyo kuko ingo nyinshi zamazironka ubufasha bakamenya ingene kurera abana ingene abana botunganirizwa neza ingene umugabo afatwa neza ingene urugo rufatwa neza ibintu byinshi sinshaka kubivugira ngakurumva harimo n'abana harimo n'abapapa kumuri bako atumviriza ntibamenye ibintu bishasha bigiye kuba
ego uzotangara gusa urugo rutanguye kumera neza ucumenya ati nizanyigisho ziko zigenda neza. Ego rero ejo ku munsi w'ejo wa Mungu saa 2:30 ejo zobara amasengesho aho tuza tuko tusengera umuntu wese afise umutwaro. Ndabigusabe ntuzusibe canke ntuceregwe, akana kajya uhora guhaye ntuzi impamvu wumvirije radio umwanya. Iri joro kubera ijoro ryiza, kubera ijoro ry'umugisha. Ego ejo uzoze ntuceregwe. Reka ndakubwire, nimba utahabona neza bivanye na adresse natanze ukaba watayitegereye neza cyangwa ukaba wadufatiye mu nzira, reka ndakubwire nimero z'umuprotocole ashobora guca kwakira akakugenekereza neza. 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ego 68 09 08 03. Ndaguhaye kaze nukuri. Ntuzusibe. Ego izo nimero sinzi ko wazifashe neza, ni 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ndasubiremo 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ntuzusibe ku munsi w'ejo. Turifuza kubona nawe Yesu akugiriye neza. Amarira wayarize iminsi myinshi cyane. Ego wararize iminsi myinshi cyane kandi Yesu ariko arakora ibitangaza muri iki gihugu cyacu. Ego nta mpamvu nimo yotuma ubandanyurira. Ego cyane, reka mukanya duhave tusoma ijambo ry'Imana dusenge nawe Yesu akugirire neza. Ntacyo bitwaye intara urimo hose, Yesu arashaka kugirira neza. Ugafata bisi ukaza, Yesu akakwitwararika nkuko ariko aritwararika abandi. Reka mukanya dusoma ijambo ry'Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Reka dusome rero ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwo kwanditswe na Matayo igice cya 17 ku murongo wa 14 duhera ku murongo wa 14. Havuga ngo bashikiriye ishengero, umuntu araza arapfukamira ati mwami wanje girira ikigongwe umwana wanje kuko arwaye intandara, arasinzikaye cyane ko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ariko vyabananiye kumukiza. Yesu arishura ati yemwe abiki gihe mutizera kandi mugoramye, nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira? Nimumunzanire hano. Yesu akankamira daimoni imuvamo, umuhungu aca akira uwo mwanya. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu yari umuntu yaragwaye intandara, umuvyeyi wiwe biramubabaza cyane, aregera Yesu aramubwira, ariko Yesu akankamira daimoni yari murimwo iramuvamo. Mu izina rya Yesu nanje ngira nkankamira iyo ngwara ahiri hose yatewe n'abadaimoni. Imana ntishaka ko ugira ivyago, ariko abadaimoni baguteza ingwara, ukagwara igisukari, ukagwara amaso, ukagwara umugongo, ukagwara amaguru, ukagwara amafyigo, ukagwara amagwara tutazira amazina yandi. Nawe ari n'amagwara utazi amazina, hari n'igihe muganga akubwira ko atacabona n'ibindi. Ariko no munsi tugira dusenge Yesu akugirire neza. Niwifata aho ugwaye ndaza gusenga. Nimba ufise ikindi kibazo naho nyene urashaka gushika ukuboko hejuru aho uri, naco bitwaye muri iri joro. Yesu arashaka gukora igitangaza nubwo ari mu ijoro. Ego Yesu arashaka gukora igitangaza. Shira ikiganza hejuru nimba ufise undi mutwaro. Nimba ugwaye fata ikiganza cyawe gishaho ugwaye. Nimba ugwaye kandi ukaba ufise n'undi mutwaro, shira ikiganza kimwe hejuru n'ikindi kiganza aho ugwaye. Reka dusenge. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse. Ndakweretse umwene data afise umutwaro, ndakweretse n'uyu mwene data arwaye. Mu izina rya Yesu Kristo ndategetse abadaimoni batejeje ingwara kurekura. Mu izina rya Yesu Kristo ndabategetse barekure uyu mwene data agira amahoro, agira amagara meza. Mu izina rya Yesu Kristo amagara yasore ku rutonde rwiza. Mu izina rya Yesu Kristo ndakankami daimoni yabiteye. Mu izina rya Yesu Kristo gwero no musi ntazasure kandi kugwara gutyo, maze agira amagara meza kandi azogushimire kandi azogushimira izina ryawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwene umucunguzi wacu. Amen. Yesu aguhezagire cyane. Yesu akugirire neza. Yesu akwiteho. Iri joro rikubera ijoro ryiza. Iri joro rikubera ijoro ridasanzwe. Urota Imana. Ejo mu gatondo uzozinduke kare mu gitondo witegura uza muri Hope Church kugira ngo tugusengere, kugira ngo Yesu akwitwararike, akugirire neza nkuko yagiriye abo bandi bose mwumvise mu ntahe, akube hafi nkuko yabaye hafi abo bose twumvise mu ntahe. Yesu arashaka kugirira neza nawe. Yesu arashaka kukwitaho nawe. Mu izina rya Yesu Kristo iri joro rikubera ijoro rikomeye kandi ridasanzwe. Yesu aguhezagire cyane. Reka muri aka kanya ndaguha kanya kugira ngo wumve izi ndirimbo. Indirimbo yaririmbwe n'abaririmbyi muri Hope Church, n'umugwi witwa Blessing Family.
Blessing Family rero bagira baririmbe nawe Yesu akugirire neza. Ndakwibutse ko ejo saa 2:30 utosiba canke uceregwe uzoza ajya mu Caramagahe mu ishengero rya Hope Church kugira ngo tugusengere. Ni kwibaraba bita iry'amabene, ufashe bus aho uri hose urashobora gufata bus canke ufashe moto canke bajaji canke taxi velo ukamubwira ati siga kwibaraba ry'amabene yo mu Carama. Abo bose barahazi kiretse watanguye ejo mugabo maze imisi bakora barahazi. Ariko ufashe bus igusiga kwibarabara biti rya 11 ucuja kwibarabara rikurikira benshi biti rya 12 niryo kandi gitwa bita ry'amabeni cyangwa ikumbaho. Ubwo nyene uri hagaze ko ucubone ishengero rya Hope Church ujuragiritse nakubwiye nimero ndazisubiyemo ni 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Protocole acha kwakira kugira ngo akugenekereze ngene byogenda. Reka tumvirize rero Blessing Family bo mu ishengero rya Hope Church. Murakoze cyane abo ni Blessing Family yo mu ishengero rya Hope Church. Ego murakoze cyane ku iyo ndirimbo yanyu nziza cyane. Yesu abahezagire cyane. Ego muracari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana rero ariko mbona umwanya uri kuragenda buke umwanya uri kuragenda. Reka ndabibutse rero kugira ngo ejo ntuzavucererwa ku munsi w'ejo rero umwanya ni wa wundi nyene saa 2:30 ntuzucererwe. Saa 2:30 zigeze tuba dutanguye. Si vyiza ko wocererwa ngo wave wicara inyuma ntuhavu nabona n'imbere neza, ariko byo bavyiza nawe ukicara imbere nawe ukironkera umugisha hamwe n'abandi. Ejo rero turatuko turasenga kugira ngo dusengere uku kwezi kwa kane. Ego ivyo migambi satani yateze ku buzima bwacu ntibize bikunde, ariko imigambi Imana ifise ku buzima bwacu n'imiryango yacu aba ari byo bizokunda. Ego kandi nakubwiye ko itariki 12 kuvuga ku wa Munguza isaha 8 turadufise igikone cy'aba mama n'abigeme bageze. Turagwaye kaze rizoba igikone kidasanzwe aho aba mama bazokwigishwa n'umwigisha abimenyereye cyane bita Mama Baby. Ni mama asanzwe yigisha aba mama cyane n'abigeme bageze. Ego kandi benshi barashinga intahe abamaze kumumva, ndazi ko muzoca muza muri benshi cyane mumvise ko ari we azobigisha. Rero abantu benshi rero bariteze kumva, abamama benshi bariteze kumva icimani bateguriye mu bijanye n'ingo. Kaze rero kuri uwo munsi rero ejo rero ndagwaye kaze isaha 2:30 rero ntuzobure kuza. Yesu akugirire neza, akwiteho, akwitwararike. Murakoze cyane. Mari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahe wurutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76
96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.